kubereka hari ubushimwe bwinshi turamaze kuronka udushimwe nabwo ngaha mu gihugu turamaze kuronka ubushimwe butatu sina butatu gusa agashimwe twahawe kitwa Shika Award twahawe na BBN agashimwe twahawe na PNUD iri kumwe na tugahawe na President Leta kuri Stade Intwari agashimwe twahawe na Université de Lumière iri kumwe na ambasade y'abanyamerika yitwa Light Award bagaha aba entrepreneur bafise imigambi ariko bari kuri kaminuza hariho twarosohoye ubushimwe ama reconnaissance mu migambi yigeze gutorwa 20 muri Afrika 2022 muri yitwa Global Startup Award turase reconnaissance turamaze kuronka reconnaissance au niveau mondial y'ama entreprise yopera mu byo gukingira ibidukikije 10 ya mbere ku isi. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Africa Gospel TV kuri microni Ihuize Cedric. Uyu munsi kandi twangiye guteka iteka aho tuje mu kiganiro kidasanzwe ni intahe tuje gukorana n'umwe mu Yesu yagiriye neza. Numva mengo imbere ko twotangura gupresenta umuntu tugiye kwana ikiganiro numva mengo no gutumira nawe kwa dukurikirana kugira ngo nimba office ico Yesu yagukoreye kaze karibu dushingira intahe dupartage n'abandi ndazi neza bazokumva ubutumwa bazogerwa neza biciye mu ijambo ry'Imana cyangwa Imana yagukoreye. Rero uyu munsi ntabarambi ndafise umwe turi kumwe muri micro za Africa Gospel TV nawe Yesu yamugiriye neza ariko reka nyine abitwibwirira numva mengo ndabanza nkamuramutsa. Ego mahoro ugwe neza. Ego ndabaramukije cyane mumeze neza turashima Imana. Okay abatabazi mashaka kwidondora akazina kanyu. Okay ku mazina twa Joris Nduwimana nsanzwe ndi umujene entrepreneur ndakijijwe kandi nkaba mpagarariye cyangwa ndongo ishyirahamwe yitwa Watch Company. Watch Company naryo ni ishyirahamwe risanzwe rikorera mu byo guhingura ibitekerezo cyangwa emballage ecologique zishobora gukoreshwa kandi zitononye ibidukikije. Ego okay mwamaze kumubona yitwa Joris. Turifuza kumenya Joris ninde mu majambo make Joris ninde yavukiye he byose. Musanzwe ni nagaragariye mu ntara ya Karusi ndi Murundi. Hama nabwiye ko nsanzwe ndi entrepreneur mu buzima bwa misi yose mbayeho. Nsanzwe mpagariye iryo shirahamwe yitwa Watch Company ahanini nico nico tubayeho kandi nico dukora. Okay shatse kumenya Joris ari WhatsApp abavyeyi bose. Okay murakoze cyane hama urabizi ko dusanzwe tutahura ko nyene burya umuvyeyi principal ari Imana. Ego hama ndafise umuvyeyi w'umubiri mama papa nawe ntabwo akiri mu mubiri guha 2017 donc yaratashe. Okay urubatse none sinabatse n'umujene. Ego okay numva mengo sinorandira numva shaka tuje ku ntahe yawe kuko ndiza ko hari uko adukurikirana uwo munsi ashobora gufashwa n'intahe yawe agahaguruka nimba ari ataye byizigira akagira ukwizigira nimba ari ikintu kanaka kitagenda mu buzima bwiwe kubw'intahe kanaka yumvise agafashwa. Turashaka udushingira iyo ntahe Joris. Voilà ndibuka hari mu 2017 nari namaze kwiga Bujumbura kuri seminari Bwiza niga mwaka wa nyuma hama ndibuka atariki 10 y'ukwezi k'umunani tuko turakora examen d'etat wa musi wa mbere niho mvuye gukora mate baca bambwira ko umuvyeyi wanje yitavye Imana. Papa ahitanywe n'abajya abantu bagenda batira ama grenade ko nawe yasanzwe akora ngaho Bujumbura. Hama umva nayo meje secondaire cyari gihe kitoroshe kuri jewe kubera ko umva ndi umwana mukuru muhira turabana batanu nategereje gufata responsabilité kandi nkafata responsabilité ata source de revenu nimwe dufise. So byari bigoye cyane icyo gihe sinari bwamenye Imana sinari bwakizwe. Tukiraho nyene Joris numva mengo natangwa kumenya ubuzima buri avant yuko uja gukora exit donc avant yaho
Joyce byari bimeze gute muhira byari yabayeho gute? Okay. Ubwa mbere ho naje kwiga i Bujumbura mvuye muri interna nsanzwe mfise passion yo kuririmba narimba profane musique profane isanzwe nari mfise passion nini cyane muri vyo narisohora indirimbo ahanini ivyo sinzi kucubona ivyiyumvira abasani baba bafise so nivyo nagumamwo kuja kurondera ibiganiro ku maradiyo kuja mu maconcert y'abasani kuja gusanganirwa mu mastudio kumviriza imiziki y'abasani vyari ivyo buzima hanini nta kwiyumvira kuri kazoza ntaki niko narimbayeho ego muhira byari bimeze gute? So muhira ndisawa gose kubera ko vraiment dikote yo kwishura nari nciye ubwenge muhira barankunda ko bavuga ati mwana wacu w'imfura ashobora kubera akarorero keza ku bandi bana mva umusanzu nk'akarorero kujyanye no kwishura umusanzu abavyeyi bashaka kwihasira ko abana babo baba excella ku ishure hose rero mu gihe nawe uri kure excella umwana mukuru bavyoroshe cyane gutera intege batoyi bawe ukabahimiriza ubona bitari kara shinguvu ukamupushinga cyane ukamuhimiriza ukamwereka ko birashoboka niko narimbayeho hama kuvuga ko mvuye Karusi ama petite vacances mvuye muri interna naza kugira vacances ni Bujumbura granje mayo makonse y'abasani guhura n'abandi basani ibintu nk'ivyo hama hasubira muri interna rero ni mpava ndamanuka kwiga i Bujumbura ego mwaka wa nyuma. Okay. Muhira byari bifashe gute? Abavyeyi mwari mufise uburyo nta kibazo rufise kuvyeke kubaho muhira? So musanzwe uri umwana uko bibi kose uko babiri kose uko babingana kose abavyeyi barakwitwararika barakwitwararika sino nta buryo bwishi bwari buhari kuko urumva ko na success twakoresha hanini amafaranga mva paparose nta bindi bintu mvuga ngo birajene amafaranga ramaze kugenda no kuvuga nta kintu na kimwe cyajene amafaranga twari dusigaranye mu muryango. Okay. Tubona rero umaze gushika i Bujumbura papa gataha. Okay, byasaba ko mfata responsibility umva ko someshe batuyi banje cinameje seconde ubunkurikira nawe bose bari inyuma cyane then hari hakenewe ko ofete mfata responsibility bakiga nkabagura uniforme nkabambika nkabariha minervare mugabe ikibazo cyari hehe mbega ubwo buryo buca buvahe amafaranga acavahe ko managemeje secondaire nta kazi mfise certificat musique entraite scientifique B. Okay. Hama ni byari bigoye kuri jewe byari bigoye ko mperahe njahe nta famille nimwe i Bujumbura ihari ishaka kuvuga ngo iki yo gufasha mperahe bigenda gute donc byari bigoye cyane hama kandi akina naco nkunda kuvuga mwiyo ibigoye kubera ko utara umuntu umenya Imana ugira ivyizigiro bya kazoza wabona ko nyene uri kurapfa ntubona iyo bija niyo biva ego hama muri ico gihe ko biri kose ndavuga nti sinoduga kucamba muhira ko deje ndabona muhira nta kihari kumva nshinja mu buzima bwo kurima usanga n'ivyumviro bwa bwenge y'amashuri na makeniga afuye ubusa hama ndavuga neka ngume Bujumbura peu importe uko bigoye mwari musanzwe mubaye donc mu famille no mbwiza nari impanzi papa yarampangiye kuvuga yaragupangiye kuvuga avance heze byose ko nsha ndahasohoka abantu aho ni bwahere mu muco gihe oya kubwe avance yamaze 3 mois cyane hava mbwiza nja kuyunga n'undi mugenzi wanje mu Cibitoke kujya Kanyoni turabana hama niho rero utakwimvira mbe no kora iki byogenda gute so cyari kibazo gikomeye kubera kenshi abajene benshi ntitwa tuzi twimvira ku bya kazoza yaguye mu situation nk'iyo vraiment kenshi twisanga hasi hama ndavuga ati okay kubiri kose ni Bujumbura mba ntegerezwa gufungura ntegerezwa kwambara ntegerezwa kwideplacer none amahera avahe kuko izo nizo besoin de base umuntu abakeneye kugira abe mu gisagara ca Bujumbura ahuba gufungura ashaka kwideplacer no kwambara so byari bigoye ko na hamwe ndavuga ati uko biri kose rero ngomba ntangure akazi kose kari disponible niko nzokora ugashoboye kwidebrouiller
ntangura ndagenda gukora ibiraka mu Carama byo kubaka amazu, ndakora edmaso ndabikora, hama ibiraka bitangura guhera, ndavuga ati ko biri kose sinshobora kwicara, nja muri ville niyunga n'undi mugwi w'abakarani bapakura amakamyo bakatwara imizigo y'abantu ku mabisi, nca ndiyunga nabo ntangura gukora ivyo nyene. Aho twari muri 2018 muganga tukatamwo uwo mwanya niho naciye umufrere twabana niho yaciye andangira ishuri ryitwa IDS class muri TGC waramaze gukizwa ngaho oyaye. Hama arambwira ko yazi hayateye ubuzima bwanje ukuntu ndiko mbayeho, avuga ati fo ko izinyigisho tuziga zoduhindurira ubuzima. So aragenda ambwira ati uranyandikisha je nzoza, aranyandikisha irya mbere sinatonda, irya kabiri sinatonda, gatatu ndagenda. Ariko nashiye nsanga kweri arizo nyigisho nari nkeneye kugira ngo ubuzima bwanje buhinduke, ko mbaho baraja kwigisha umugambi w'Imana mbere yuko Adamu akoroka ubuzima bw'umuntu, bakakwereka ibyabaye, mbega ubuntu by'ubukene byaje gute, sike wari umugambi w'Imana, ibintu tubona abantu bagwara sike wari umugambi w'Imana, ibintu tubona nyine mu gihugu abantu bicana sike wari umugambi w'Imana. Hama kuzana bakakwereka icyabaye, inyuma y'ibyo bakakwereka mbega uno munsi mu isezerano rishasha y'umuntu yakiriye Kristo aba yakiriye iki par rapport y'umugambi original w'Imana. So guhera aho rero niho naciye ntangura kubona ko nubwo ndiko ndabaho ubuzima bugoye, situation igoye, buriya hariho umugambi original w'Imana udahuriranye n'ivyo ndiko ndabaho. Aho nibaza ko niho hambere impinduka yatangura muri je, ko musanzwe ubuzima bw'umuntu canke impinduka mu buzima bw'abantu ihera indani, kumenya ukuri, hamuko kuri niko gutangura kuguha umwidegembyo, bitangura kurondera kubaho realite y'ico Imana ivuga. Niho vyahereye ntangura kwizera ko nshobora kuba umutunzi, ntangura kwizera ko nshobora kuba amagara meza, ko vyari mu mugambi w'Imana. Kandi ikintu kigeretseho ni iyo tuvuze umugambi w'Imana uko ariyo iba yakuremye mu isi, kandi birirekana ko vraiment Imana iradukunda cyane, maze kubigukunda musanzwe ubwo buzima ubayeho nayo burayibabaza. So ntangura muri jewe kugira revolte mutima mu masengesho yanje, ndakina kumenya beniki uwo mugambi original w'Imana kuje kujanye n'ubutunzi, kujanye n'amagara meza umeze gute, hoko wiki no koriki no hasohoka gute. So baratwigisha hose muri IDS class, bakatwigisha gusenga. Entre turi ngaho waje muri IDS class wacugenda no ku kazi, donc hamwe muri twiga ku munsi wa gatanu, twiga ku munsi wa gatanu 18h 20h, no kuvuga naguma nkora ku kazi nyene. Waragendayo hama ukashitse ku mugoroba nkataha n'amafisa gasakoshi karemwe izindi mpuzu, ko ufite abakarani usanga bashafuye bakora kazi nyene ka vraiment ntabwo kwambaguma wambara impuzu nziza, banatwara impuzu nziza, nkaca mvuga ati okay reka ndabe kunza kuca mpindura cinja muri IDS class. Hama ndaziga ndakomeza muri IDS class, niho nakiriye Umwami Yesu, niho nakirijwe. No kuvuga ko ico gihe ubuzima bwari bumeze gute ukiri ugenda mu makarani utamwera, byaronkagura nko gufungura kuri hinzu, byari byoroshe? So ntivyari byoroshe gose, kurumva nabo abantu twakorana mbo bara bapapa bakuze bamwe baguma bamfata nabi, usanga n'ibiraka bibonetse ntibanyemere ko nkora, kubera ko bavuga ngo uri umunyeshuri ja kwiga, nta situation ndimo ntiyemera kubandanya kwiga. So ubuzima bwari bworoshe, kandi ubuzima bw'umukarani nta na rimwe bwokoroha kweri, nta na rimwe bwokoroha vraiment. Gusa waronka quelque chose au moins. Ego mugabo haragera igihe nyine ugasanga byabuze, ukakena nyene ukabikanka, ko kenshi je mba kiretse ko ubu urumva tuvuga hari ibara ry'ibitoro, amabisi ico yarahari 2018 nasho umva nagenshi nabura amahera bisi, nkafata bisi nkagenda n'amaguru ville ki. So kubera kubura ama bisi rimwe ngo kuri 4. So umva ko hari igihe byaba bigoranye.
aho rero turabandanya tugeze muri IDS class kaza kwiga ego ntangura kubyiga kandi vraiment nsanga ni inyigisho nari nkeneye ntangura kubikoresha ntangura kuba pratique ku kintu cyose batwigishije niba batwigishije gusenga kabikora Afrika nkasenga sero y'ivyo twigishijwe hageze batwigisha ibintu byo gutanga imbuto nkabikora hageze ibintu byo ko batubwira ari ikintu nko navuga katangwe gurevolutiona ukwizera muri jewe ni ikintu kijanye no ukwizera gukora canke ni igikorwa giherekeje ukwizera ko batwereka ko musanzwe nk'uwizeye wizeye ikintu kanaka utegerezwa guherekeza n'igikorwa gisa n'ivyo bintu byo wizeye yego ndibuka ko ntangura kuduza buke buke nizerera phone ya Android nari mfise kandi iraza ku mugaragaro ataje ndayiguza umuntu ayimpa niho natangwa kuvuga ati uko biri kose rero ndakeneye ko ibintu bitewe bitonza ndasengera biva mu nzira ndakeneye kwitora mfate umurongo umeze neza mfate direction mfate ikintu nyene navukiye gukora nicyo ntabwo gushaka ingufu cyane yariho mu nyuma nyene biciye muri prayer naza kuronka icyumviro cyo kuba mambaraje cyaje gute twasenga so ndibuka hari nyuma y'igikorana cyabaye 2018 cyabereye cyateguwe na ishengero rya GGC kashwa n'umwungere wa GGC itwa Pastor Patrick Ngendakumana hama yigisha kuri sinzogira ndacibagira yigisha kuri ikigo cyavuga the power to receive canke ubushobozi bwo kwakira donc inyishu yariko aravuga yigishije kuri histoire y'ikimuga cyamaze 38 imyaka 38 kw'idengeci Betisaida we kuri we yavuga ati musanzwe mwiyo myaka yose umarika yaraza kisi yaraza kubura amazi yiburutse abantu bakajamwe hamaba bagakira mugabo akavuga ati gute umara imyaka 38 ahantu abantu baguma baza bakira bagenda wowe uri ngaho ntunamenye amasaha umarika azira ntunamenye bigenda gute mbe yiburukira haca hehe kuko wategereza kuba warabimenye ukagira experience ku mwanya wari umaze ngaho avuga ati jewe uwo mugabo ndamwagiriza kutaba virla cyangwa kutaba sereye gukenera inyisha akeneye ku mana yategerezwa kubasa akavuga ati je ndazaza kuza niba ari saa 10 akarondera umuntu abamutereka hafi kugira ngo umareka azamusangaho amagiriza ukutaba sereye cyangwa kutaba virla gukenera inyisha kanaka hama kuri jewe numva mpuye kavyarinya n'ubuzima bwanje kuba kwishuri vraiment nabitora nabo wa mbere gura mu windi bisinigeze nja muri repêchage iki usanga namafasha abandi kwiga kumenya mugabo ageze mu buzima bwa misi yose ndikora igikarani mbona ati musanzwe ntibyari bikwiye ko mari iyo myaka yose aho ndikugira mu Imana njyakiri numva musanzwe nategerezwa kuba natoye inzira ndasohokamo nategerezwa kuba natoye inyishu ukunda hava mu buzima ko sinari ndabonezerewe deja then bishengaho iyo jambo riguma ariko atrava umutima wanje nta nyene vraiment ndi décider ntegerezwa gutora ikintu kanaka ntegerezwa gukora nsohoke mu gikarani ni en tout cas mu ico gikorana nico kintu nakuyemo nta handi décider ko ntegerezwa gusohoka ku buzima bw'ikarani so ikibazo kiba ari kimwe akenshi umutima urashobora kuvuga ati ndakeneye impinduka ugafata n'ingingo zifatanye n'ivyo bintu mugabo ugasanga ni mu buzima bwawe bw'ubuhere bwa misi yose ntibushobora kukorohereza dufata ingingo yo guheba gukora ubwo buzima mugabo hama mbega ko cyanza kubaho gute cyanza kubaho mu buzima bwa misi yose byari ikibazo gikomeye kubera ko urumva hari igihe ushaka guhindura ibintu hari igihe ushaka impinduka mugabo ubuzima riyere ntibukwemerere nutajayo
ucubaho gute nutajayo inzu za kwiriha gute nutajayo uza kujya gute kubera ko rimwe rimwe hari igihe ivyo twizera ivyo twizera ntibiza ku mugaragaro denko akenshi birafatigiye mugabo urashobora gufata ingingo umutima ukavuga ati je vraiment ndakeneye impinduka ugasenga ugapushinga iki niki n'ivyo bikorwa byo kwizera ukabikora mugabo inyishu ari gitazira kujya mwanya wowe yiteze ko cyangwa ikenereyemo so ndafata ingingo ko ntegeza kubiheba mugabo eske nutaja igiki so muri je ndavuga ati uko biri kose then ntegeza kwitora basa at least mbimanda bikorerako muganzi ndiko njaha so ndafata ntabisenga ntabwo gusengera vraiment gutora direction yanje gutora icyo navuga ikora ndafata umwanya ariko ntibyapasa hama umunsi umwe ndafata avuga ati okay je naka kazi ngomba mbanze mpagarika indwi yose mfata indwi muri prayer tugara ufite icyo ufungura amahera so umva nabyiteguriye nyine okay nabyiteguriye ndafata indwi ndayihebera ikintu kimwe gusenga kugira ngo mpamvu yera ko navuga ati musazo turatahura ko n'Imana tuzaye mu isi Imana iratuzi twebwe imbere yuko twe tuza mu isi so buriya no kumenya icyo wokora ni ikwiye kukubwira kuko biba biri mu maplan yayo mu migambi yayo kuko musanzwe nimba ari nk'umu-engineer yagize plan y'inzu ya construction abazi tule materiel zikenewe abazi ati havuye ihaje kwimba cave imbari etage zicakurikira ibi nibi yego no kuvuga bari abafundi basanzwe bakora execution no kuvuga twebwe aha turi kubaho ubuzima Imana yateguye birimvuga usomye muri Efesiens 2:10 avant ngo twe turi ikogwa by'amaboko yayo urumva kandi twavukiye ko ibikogwa byateguwe kera ngo tubigenderemo so bisigura ko turi mu gikogwa cyaheze twaje kubaho donc plan yaheze yego bisigura ko nimba ari ikintu cyose nobaho ejo canke igihe ejo gisani gisanzwe kiri muri plan then kugira ni connect niyo plan ni connect n'uwakoze plan yego so niyo understanding nari imaze kugira hama ndavuga ati then muri prayer mpamuyera ko biriye vuga ngo mpamuyera ngo niwe ngo ashobora gukura ibiri mu mutima w'Imana hama akabitumenyesha so ndafata umwanya ukwiye gusenga hama pepesi yari imwe mpishura inambe hayirema navukiye gukora iki ko ndabizi muri plan zawe je sinavukiye kwikorera imizigo hama buriya muhagira samedi geze ca muri yandi wari wihaye yego ndiko ndakorotira amasengesho chanson ntora Bible nzingura muri Jean 6:35 aho Yesu avuga ko nije mutsima w'ubugingo nje mutsima nta muntu n'umwe ashobora kuza kuri jewe ngo yicwe n'inzara kandi nta n'umuntu n'umwe ashobora kuza kuri jewe ngo yicwe n'inyota so cendatahurako ndose iryo jambo riri muri Jean 6:35 numva muri jewe nemejwe ko musanzwe nyene buri yicaranje ndirira ndakirose then cenataha mara iminsi haciye nk'iminsi 4 niho nagiye mbona nose donc vision ndyamye mbona ndiko ndakora ibintu mbona ahubwo ndi mu bintu by'ibitoke byishime ngo ndiko ndagira isuku kuno nuko sinatahura ivyo ari byo hama mu nyuma nza mbona decret y'umukuru w'igihugu ivuga ko Burundi bushaka guhagarika amasashi hama ndayisomye numva kuri jewe bije nk'umutwaro ntegerezwa gukora ikintu ntegerezwa kugira icyo nkoze par situation ntangura kuza kubaza abantu mu alimentation mbe mwamaze kumenya ko leta igomba gukora amasashe ko twarabimenye none mwitegura kuzosha mukoresha ikintu natwe navyo tuzi hamusi umwe ndabaza ubwo buryo mugabo nkumva ku mutima ni ikintu kinini kuri jewe ntegerezwa kugira icyo ndabikozeko hama musi umwe mvuye kubaza umuntu ndanumva icyo urimbwiye none we kuguma ubabaza ntiwoshobora kugira icyo ukoze kedene ubwo buryo ntangura gutahura ko ntegerezwa kwiransa mu karere gukora amambaraje hamwe kw'icumviro caje ntangura kubisha ku mutima ntangura kuvyitwararika kubikorera ko gufata umwanya nkaja muri ka kazi nkaja aho entreta naciye ndonka akazi
akazi k'ubuplanto muri Arikeme mama ntangura kwiga kaminuza y'umugoroba muri ya mahera y'ubuplanto yego antezo kuvuga ati antezo fumare baye makeyi mugabo ndagenda kwiga fuma ni yaranje ama dépenses yandi nkayagabanya mugabo nkaja kwiga ko narizera ko ubuzima ntiburi limite ngaha jama club y'icongereza nkagira nkatangura gusoma ibitabu bijanye n'uburongozi ibintu byinshi na entrepreneuria so hama niho nyuma mutwe wanje ivyimviro bitangura kwaguka ntangura kubona ko ntegerezwa gukora ikintu kandi birashoboka nyene so ego hama biraja ngaho ntangura kugira icyimviro cy'amambaraje ndagikorera ko ndiga kuntu bakora ama echantillon ndabikora ivyo biheze 2020 niyo ntavuye ntangura entreprise kuvuga mpagarika kakazi mpagarika n'ishure banza kuja kubitangura amahera yavuye he byagenze so nukuvuga nafise amahera nabitse kuri semestre ya mbere tugiye mu gatatu kuri kaminuza 2020 okay hama eshika 200,000 nabitse kuri zohera semestre ya mbere hama mugana umva mu mutima ko hageze ko nja gutangura ico kishimvira Imana yampaye kuja gutangura niko ndiga kuja gutangura niko ako kazi shamvuga ati okay ku kazi cyo ndababwira ati dufise stage ya simo ko bari bazi ko niga then nzogaruka ko mu bosi yarazi ko niga kandi niwe yari yarambwiye ati cya kwiga ashire ku bumenyi arampa n'umwanya wo kumugoroba kuza ndataha kare nkaja kuri kaminuza hama cyambwiye ko ngiye muri stage ya simo kw'ishure cyo ndamera nko ndahagarika nja gutangura ayo mafaranga mfise ndandikisha mu entreprise ndagura amahema citaduga muhira tugishinga amahema cyo turatangura muri za 200,000 so nyuma y'amezi 5 hari mu kwezi kwa11 arakuvuga twatanga muri juin kwa 11 cyandara mu bushimwa bubiri tucinja mu mahiganwa y'imigambi myiza ihiganwa rya mbere ryitwa Shika Award baha aba entrepreneur batatu kuvuga bagabura 10 million wa mbere wa 5 million wa kabiri bakamuha 3 million wa gatatu bakamuha 2 million cyando totango tudesa 25 cyando kibanza cya kabiri cyando nka 3 million aha nyene hacabiri ndihiganwa ryitwa Innovation Week cyateguwe na leta y'u Burundi kumwe na PNUD mu ma project shika amajana 759 twafashe ikibanza gira gatatu ndaronka zindi 3 million 500 so mutaho urabonetse miliyoni 6.5 niko twatanguye hama donc pour mu matwara banshije tumaze no kuronka n'ubushimwe hanze igihugu entreta gusenga byari bimeze gute muco gihe ngo wagumuduga rugwari ruguru dimwe kuja nga muri dimwe gusenga nabandanije ko deja turatahura ko gusenga ni n'ubuzima ni life gusenga n'ubuzima kandi ntidusenga ko twinjiye muri mu ishengero gusa d'abord maze kuba utanga kumenya ubuzima bwo gusenga ukabigira ubuzima vraiment hari ibihe bishoboka kumara iminsi ibiri udasenze ko deja uri umuntu asenga impamo yawe irazana alerte kumva ko ukeneye gusenga so nabayeho nsenga mugabo nkazana amanuka nkiyubaka kandi entreta GGC yari ifise branch Gitega nkaja gusenga iki niki hama so ubuzima bwo kwisobora abandanya cyane kandi butangura kuryoha kukumva ko ndiko ndasohoka muri n'ikintu namaze igihe nini sengera nshaka donc tutangura entreprise wikirakura vraiment ikirakura kandi ku muvuduko udasanzwe tumaze kuronka ubushimwe hanze y'igihugu za Amerika zahe dufise amashini dufise abajene bashika 23 bakora muri entreprise yacu so babona naho dusanze ntabwo ari habi cyane so nibaza ko byose ni iryo jambo niyo mpinduka yaje muri twebwe mu jambo ry'Imana hama rero burya nyene tuko turitegura turacari mu ntango tuko turitegura ariko gufata isi kweri yego entreta wavuze uko hari abo mwakorana donc ukiri mu karane hari abantu mwakorana hariya
ego nta ciyumviro kigize kiza kubabwira ubutumwa nabo bakizwe so kugira ngo nabo bashobore gutera imbere. ikintu ca mbere ico ciyumviro carabayeho mugabo wibuke ni ba bantu twakora jena n'umwana ahejeje secondaire ikibi cyose navuga guhera icyo gihe ntibigera banyumviriza ntibigera ufite kubera nigera no kubabwira tije vraiment numva ndi tije nubwo turiko turakorana ubu ndababwira sinzokoma dukorana kubera ko vuba cyane bidasanzwe bizoba kweri muzora mubona nurira indege mubona afise amazu ngaha mu gisagara meza akaca bitwengera akaca bambwira ati wowe ikora ayo makarato ko niko byishoboye gusa navyo ibindi bireke so vyari bigoye rero no munsi birabatera isoni iyo duhuye birabatera isoni kubera ko kenshi ivyo nababwira nivyo biriko biraba so rero siyo kubwira ubutumwa bwiza biba bigoye mugabo terema ndabereka ko baramfata nabi hari ibintu bagira byo gukorera akazi mu kibiri bo bakagabura ubuzi bwose giye bakankuramo kubera ngo ndi umwana ngo ndi umunyeshuri ngo nje kwiga bakanyora so ntibigeze bumva banyakira dabo aho hantu muri bo bari ari kwikunda kunini so ntibyoroshe cyane kubafronta kubabwira ubutumwa bwiza kubera ko kuntu ofeti narinze ndahava bo ubwabo batanezererewe ndifuza kumenya ikintu kimwe ofeti watubwiye ibintu byinshi cyane mbese ngo bihagaze ku kwizera ariko ndifuza ese nk'umuntu yakubwira ngo uvuge uko wabonye Imana donc widekrive mu majambo agaragara uko ni gute ushobora kwita Imana mu majambo make so byukuri ya Imana nta muntu n'umwe izi ku rukoba. Imana nyene dusenga nta muntu n'umwe izi kuri background canke kahise kiwe. Wizeye ijambo ryayo vraiment nta karimbi na kamwe kahari. Kubera ko no munsi tuvugana vraiment ndi antuka ndi no mu bajene voyage cyane turonka amafuti uje hanze nta mezi abiri ashobora guhera nturi indege tu vois c'est la même personne 2019 ariko yikorera imizigo muri ville so nibaza ko ni Imana no mwizigwa cyane kweri ni mwizigwa iyo vuze ko ijambo ryayo rimeze uku nuku irarishitsa mu buzima bw'umuntu ariko bisaba kuyizera bisaba perseverance bisaba muga nawe kwizera hama ugakora ibyo wizera ego tugenda kubajije ubushimwe waronse kamwe ndakabona imbere yanje ariko ndifuza kumenya n'ubu ubushimwe bwishi niba ni mwasohoka ngaho ndaza kubereka hari ubushimwe bwishi turamaze kuronka udushimwe nabwo ngaho mu gihugu turamaze kuronka ubushimwe butatu sina butatu gusa agashimwe twahawe kitwa Shikawadi twahawe na BBN agashimwe twahawe na PNUD iri kumwe na twahawe na president leta kuri stade Intwari agashimwe twahawe na Université de Lumière iri kumwe na ambassade y'abanyamerika yitwa Light Award bagaha aba entrepreneur bafise imigambi ariko bari kuri kaminuza hariho twaroso ubushimwe amareconnaissance mu migambi yigeze gutorwa 20 muri Afrika 2022 muri itwa Global Startup Award turase reconnaissance turamaze kuronka reconnaissance au niveau mondial y'ama entreprise yopera mu byo gukingira ibidukikije 10 ya mbere ku isi muraza kubona aho biramanitse hajya so kandi twari bamwe yarigiye muri Afrika n'umwe no mu Burundi n'umwe so turamaze kuronka agashimwe twaronke muri Amerika kitwa Africa twahawe na African Diaspora Network twagahawe mu kwezi kwa gatatu 2024 n'ubuheruka ya desomene twabaye muri aba jeune 50 ba mbere muri Afrika muri programme yitwa African Business Heroes batowe mu 2020 so
musanzwe vraiment hari ubuntu budukorera ijambo nyine Imana itanguje ikintu kweri iragishigikira iragishikiza ubuntu iragishikiza abantu kandi numva dufise vraiment akaryo keza dufise naho dufise abantu baturondera abanyamitahe iki niki nk'ubu dufise tuzohokera abashitsi mu kwezi nyene bavuye Etats-Unis n'abandi bavuye za Cote d'Ivoire bashaka kudukorana so hari ubuntu budukorera vraiment ego so nico gituma ndabwira nti ya Imana itanguje ikintu iri hasirako yashize ku kuboko kwayo ego ndifuza kumenya tugisubiye inyuma gatoya kuyo abantu nyene bamwe bari hari inyuma bamwe mwakorana sinakubaje bamwe abantu bwa mbere ariko bajye abantu nyene mwakorana bukaranje cyane ko no hantu numvise wabaye cyane ndifuza kumenya hari igihe ubunye bagutinya badashaka kukwegera nko ubwa mbere byari bimeze ndifuza ijambo babwira cyane ko byerekeye ijambo ry'Imana bambwiye ati hari ikintu kanaka Imana imaze gukora oje nibaza ko barabibona kubera ko benshi umva baracari ngaho nyene nabo kwizigira baracategera imizigo kuri Arkeme kenshi umva natwe hari ibintu turakorana na Arkeme mu bijanye no gukorekta impapuro ujya ucavuga impapuro amakarto niho bari benshi niho badupakirira turazinanye iki niki hama ikintu ca mbere nuko donc je nobwira abantu si bo bonyene kubera je no mu gusenga numva vraiment ndashaka ko nsohoka aho hantu hama nze ngira ahantu ushobora kuronka platform ubwira abantu kuri kw'ibintu ubintahe hama ntihazagira abantu babaho ubuzima ubwo je naciyemo kubera kutamenya ko en fait ubuzima naciyemo ntabwo d'abord byari muri plan y'Imana umve ko si ibintu Imana yari yateguye ku buzima bwanje ubwo ni ibintu vyitamo bivanye no kutamenya bivanye no kuntu abavyeyi bacu bagiye barakorera ku bintu kanaka donc en fait tuba twizera tuti ko no munsi tuvugana hari abantu bazi bati je navuki hariye byo gutera imbere ntibishoboka bazi tikitunga urumva hariho nk'abantu bizera ati hahiri waboro sinzi kubibona ivyo bintu ni umuryango nakuriyemo vraiment wizera mugabo wizera ibintu kanaka entre tamwe bari bakijije oyaye barakijije ndavyize baragiye Kristo kwere so urumva na ariko twakoze twizera ibintu kanaka dashobora kutwemerera ko ushika kure kuva bavuga ati wewe kora akazi nyine ko bukarane niko ushoboye voilà so kuri jewe novuga nti vraiment wizeye Imana birashoboka mugabo kwizera Imana gusa ntibikwiye hamwe navuga ngo je ndizera Imana mugabo Imana ntitwizera mu majambo ya nimba ijambo ikintu cyonyine kigaragaza ko wizera Imana no gukora ijambo ryayo yego sina abantu benshi barizera ahubwo ati vraiment turabizera turabakizwa mugaherema ni gushika ahantu ukora ijambo ry'Imana rivuga niko kwizera yego kuri ijambo ry'Imana rivuga d'abord tuvuke ni ibintu by'impwemu si ibintu biboneka yego nk'akarorero babona ko Imana yabwiye Aburahamu va kwaso wa muryango waso uva iwanyu then ugenda mu gihugu nzokwereka yagiye atazi yaja yagiye atazi exactement ngiye no bari guhurira mu nzira ntiyakumubwira ati ngiye aha icyo twita kwizera kwizera ni gushira kugakora ugakora bifatanye n'ibyo bintu wizeye cyangwa ijambo ry'Imana ryakubwiye niko kwizera kubera ko sino kwizera kutari exprime kandi birivuga kubizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ntahazita kuzana ntace kumarira abantu then we have to nimba twizera Imana utegerezwa gukora ijambo ryayo rivuga ivyo rero biko mu burere bwose magara meza nimba bivuga ati kare ko gufasha nibageze mu karere ko gukora nyene ivyo wizera bikore apana ibintu byo kuba nzokora kubera donc peut-être bijya byabonetse nubwo Imana yabarakubwiye ikintu ikakubwira ati wewe uzoshika kure then ugasanga
dufata akaronko ko Imana yakubwiye ati uzofata amahanga uzoja kuba Amerika biravana n'ivyo Imana yakubwiye ukaje usanga nko buricaye muhira ufise umwanya nta nuri ko wiga icongereza then aho nibaza ko ni aho musanzwe birivuga ngo umuntu ntashira guhimbara Imana atayizera so ico kintu Imana ikoretse kirashobora kutaja mu ngiro kandi yarakubwiye kubera ko we nturi ready ko muribuka tugiye nko muri histoire y'Abisirayeli bako bava muri Egiputa usumima ku materi biblique barekana ko kuva Egypt gushika hariya bari bagiye i Kanani cyangwa muri Israel no munsi n'indege hagendwa amasaha 2 yego n'indege urumva amasaha 2 ndakuvuga ugiye n'imodoka babwira ko hagenda ni 3 jours 3 jours ndakuvuga bari gushika mu minsi 40 bagiye n'amaguru dufite ko bari benshi bagenda buke mugabo ni kubera iki bahamaze ijya myaka yose ni kubera ko mu mitima yabo ntibari ready kwakira kijya gihugu kuko ugiye kuraba barigeze no kwidodombera Mose bavuga bati kubera iki watuzaniye kutucira mu bugaragwa ariko mu Egiputa twaririra inyama nubwo twarira inyama bisigura ko Egiputa ari kinini muri bo kurusha iyo bagiye yego so rero ni kintu novuga ni wizera Imana donc kiriya kintu yakoresha kira kinini kurusha ivyo bindi byose ufite d'abord ibintu birivuga ngo Imana yashimye kudukirisha ibisazi byo kwizegwa byo bwigishwa ibi bintu nyene umengo ntibikora donc Imana kubwiye ati uzoshika kure nta donc nta namwe babona byoca mugabo utegeza kwizera none mbega abantu bashika kure babayeho utegeza kumenya ivyo tabizi kwa kwizera ko gashaka gupfa ubusa yego kandi urabona ko benshi mu Israeli bashitse muri Israeli kubera iki kutizera ndicho yicaje biki badashikaye kubera mu mutima wabo ntibari ready kwakira kijya gihugu rero novuga ati abisanzwe uri umuntu wizera Imana izera ijambo ryayo ukoresha ijambo ryayo rivuga ego rero cyane numvuye naheza kuri akabaza eske abantu ukoresha barakijijwe hari ubutumwa ubabwira mu gihe bashoboye kuza badakijijwe bimeze gute nibaza ko ni kimwe mu mavision twe dukomunika abantu baje ngacu babwira aho turi twakire mu musheto mubwira aho turi tumi presenter tukompresenter tuvyo dukora kandi nibaza ko twebwe situnka kuri terrain imbere ko gatangura akazi turafise prayer turafise prayer turabizi nyine twebwe dukorera vraiment mu muco w'ijambo Imana imbere ivyo birazwi cyane so ni ivyo benshi ubu badakijije turamufasha buke tukamutwara mu makoraniro akaryo petit benshi birangira bakiriye Kristo kandi bakijijwe kuvuga ko nimbure ko uriko rakora kubiboneka kandi n'ivy'impimo barashika tegereza kubera ko niyo mission principale yego yo kuzana benshi bashoboka kuri Kristo numvise mufite ibibazo byinshi ariko nuvuga sinokwinjira cyane mu bikorwa by'indani nibaza ko umunsi munzogirirwa kandi kajya kugira ngo tuyage kuvyerekeye ivyo vyonyene namahoro menshi niho tuba turi kandi vraiment turatanga ibiganiro simwe gusa kandi tumaze no gukora ku mateleviziyo internationale vraiment ni abarumugisha bari opportunity turose yo kugira icyo utanze yo kugira icyo uha abantu nk'intahe donc motive abandi kwira hari abantu bahagurutswa n'abandi voilà nibaza ko nta kibazo kihari mudukeneye maze tubwira tuzobumviriza tuzobitana cyane so tubashimiye cyane kuba twabanye nawe so nanje ndabashimiye gose ko mwatwiyumviriye ko mukaza kutugendera karibu cyane vraiment merci cyane namwe ego kandi nyine mushize kugira impact kuri benshi ego amen bashoboka kuko nibaza ko nico ahanini ni gorufatiro rw'ivyo abantu bose bariko barakora umusanzwe Yesu yavuze ati umuntu adasukiranya nanje arasanzaza then hateza kubamwo kwiyumvira ku bandi kuzana abantu kuri Kristo gufasha
kubakira ingwara kugira nyine babone ikiganza cy'Imana kuko ya niyo mission dufise nk'abana b'Imana kuri inosi yego. So ndabashimiye cyane bakunzi ba Africa Gospel TV mwaje kudukurikirana. Kuri micro ya mbere ari Ihuize Cedric, umutumira MC Joris, n'umujene entrepreneur akumaze gukora ibintu byinshi bitandukanye. Nibaze ko iyi ntahe yabafashije. Numva umengo kandi norangiza ntumirire undi muntu wese yifuza gushinga intahe. Karibu cyane, nimero irahari kuri YouTube channel yacu, kuri Facebook, TikTok, Instagram, hose uraronka nimero yacu, ko musuka dukontakta tukasharinga ubutumwa bwiza n'abari ko badukurikirana. Mwarahezagiwe cyane kuri mikro ya Ihuize Cedric, tuzosubira ku yindi ntahe cyangwa mu kindi kiganiro muri umugisha cyane.